Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Bob Rugurika. Turi ku munsi wa kane gerekezo rya 2024 ntwarante umwaka wa 2022 inshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ngububeshi niho nyangwa y'amategeko mu bijanye n'itangwa ry'amasoko ribandanya kwibonekeza muri Regideso. Muri ano makuru muraza kumva utororero tumwe abarundi bahungiye mu bihugu by'akarere babandanya guhura n'amakuba. Mu gihugu ca Kongo hari umurundi afungiwe mu gasho k'ikambi y'impunzi biturutse ku munyakongo yifuza kumunyaga agatongo yaguze. Mu ntara ya Ngozi naho ngo imbwa zimaze kwihereza intama zirenga ku 10. Abajeje intwaro bakaba bafashe ingingo yo kuzica zitaratandukira abantu. Muri ano makuru naho turaza kugaruka ku ngaruka mbi za ya ngingo yo guhagarika amapikipiki, amabajaje n'amakinga gukorera mu bibanza bimwe bimwe. Mukanya sase turabaha idonido y'ano makuru. Nuko nako ndababwira reka no makuru tuyahere mu bijanye n'intwaro ibereye, aho iruhande y'ihonyangwa ry'amategeko agenga amasoko ya leta ririko ribera mu ishirahamwe Regideso ngo amasoko mwamwe ngo yobatangwa mu bubeshi bukabije. Ivyo bikabonekera mu isoko ryatanzwe bivugwa ko ryugururiwe amashirahamwe make, ico bita appel d'offres restreint mu rurimi rw'igifaransa. Ariko rero bakaba basanze ayo mashirahamwe uko ari 3 yatowe yegukira umuntu umwe. Idonido na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha. Kwigenekerezo ry'indwigitubutu 2021 umuyobozi mukuru wa Regideso Major Jean Albert Manigomba yaragenye umugwi w'abantu 3 ujeje kumvisha no gusigura umugambi wo kugurura isoko ryohiganirwa amashirahamwe make. Iryo soko ryari rifise agaciro k'amafaranga ngana n'imiliyaridi 3 n'imiliyoni amajana 8. Iryo soko kandi ryari ryerekeye ivyuma vyankenerwa mu kubungabunga imihoro ica hejuru no hasi. Uyo mugwi rero wari ugizwe na Nizigiyimana yagenywe nk'uwutwara hamwe na Nkengurukiyimana Denise Benandayishimiye Michel. Nyamugwi wasabwe kuba watanze icegeranyo ku bijanye n'amashirahamwe make yugururiwe isoko, ico bita appel d'offres restreint mu gifaransa, mu minsi itarenze 2, no kuvuga kuwa 9 gitugutu 2021. Inyuma yaho umuyobozi mukuru wa Regideso yaciye yandikira umuyobozi ajeje kugenzura itangwa ry'amasoko ya leta ku rwego rw'igihugu kuwa 11 gitugutu asaba uruhushya kugururira isoko ku mashirahamwe agera kuri 3. Bukeye bwaho Gervais Ngirigwa umuyobozi ajeje gisata kigenzura amasoko ya leta yaciye amwishura amumenyesha ko amuhaye uburenganzira, ariko amusaba guca korana n'ibisata by'ubuhinga byo mu buyobozi bw'igisata kigenzura amasoko ya leta kugira bavugane ibizokurikira. Amashirahamwe 3 yavugwa na Major Jean Albert Manigomba ko ari yagira higanirwe isoko ni EICK, EAGTC hamwe na Sotem. Mu matoza RPA yakoze yasanze ayo mashirahamwe 3 naho yitwa ko ari kahiganirwa isoko ari make yose yegukira umuntu umwe. Uyo nawe akaba ari umugwizatunga Sakubu Juvenal asanzwe azwi nk'umwe mu bagwizatunga begereye cyane umugambwe CNDD FDD. Ayo matoza yerekanye ko amashirahamwe EICK na EAGTC yanditswe ku mugwizatunga Sakubu Juvenal, mu gihe Sotem ryo yanditswe ku mukozi wiwe asanzwe ari umwe mu bayobozi b'ubuhinga muri ayo mashirahamwe 3 amwegukira. Ibiheza bikerekana ko nyasoko atakurihiganirwa kwabayeho. Abakurikiranira hafi iyo dosiye bakaba rero banegura amanyanga ari karaba kwitangwa y'amasoko ya Regideso ashobora kuriteza uruhombo. Tubahamagaye kuri telefone ngo twumve ico bavuga kuri iryo tangwa ry'amasoko rivugwamwo amanyanga. Umuyobozi mukuru wa Regideso yatwishuye ko ivyayo masoko atavyazi, nayo umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu Ibrahim Uwizeye telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Ni inkuru tuzobandanya. Mu bijanye n'ubutunzi naho ngo amatagisi yinjira mu kigega ca leta yahora atangwa n'abunguruza abantu ku makinga, ku mapikipiki no ku matukutuku ngo azogabanuka kuva aho hafatiwe ingingo yo kubuza ivyo vyuma mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura. Iyo ngingo rero ngo itarafatwa abakoresha ivyo vyuma bakaba barenga 200,000. Reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Emile Nibasumba.
amakinga arenga ibihumbi 8, amapikipiki arenga ibihumbi 8 n'amatukutuku arenga ibihumbi 4 nivyo vyahora bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura. Kubw'amakuru ava mu biro vy'uburongo igisagara, ikinyamakuru Burundi Eco kimenyesha ko abantu bahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza ku munsi barenga ibihumbi 650 mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twakuye mu bagendesha ivyo vyuma avuga ko ku kwezi uwunguruza abantu kwikinga yari hitagisi y'500 ngo nta warenga ikiraro ico cyose cyo mu gisagara ca Bujumbura adatanze iyo tagisi. Uwukoresha ipikipiki yatanga 1500 y'itagisi ku kwezi, uwutwara tukutuku nawe ngo yatanga amafaranga 2000. Ugwije nuko ivyo vyuma vyakorera mu gisagara ca Bujumbura vyangana, leta yahora yinjiza amahera arenga miliyoni 30 ku kwezi y'amatagisi avuye kuri abo bunguruza abantu n'ibintu. Kuva hafatwa ingingo yo gutuza ivyo vyuma mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura, ayo matagisi yahora atangwa nabo bahora bunguruza abantu ku makinga, ku mapikipiki no mu matukutuku azogabanuka kuko abatari bake bitashobotse ko babandanya uwo mwuga. Arakoze mugenzi wacu Emile Nibasumba. Mukanya turababwira ibijanye n'amakuru y'impunzi. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro 3. Yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika afise ibiro by'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka, ukarondera iyo zagiye ukazibura, nakamaramaza. Ubwa mbere womenya ayo mayangizo yahera tuyahera bategeza kuyariha, umugambi utegereza gukorwa kandi abahera yacategeza kugaruka. Ubu giranje fata ingingo, umushikiranganje turi kumwe, ndawusavye mu ndwi 2 mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Hari umuryango w'abarundi bahungiye mu gihugu ca Kongo basaba ko umutekano wabo wocungerwa, ni mu gihe bamaze iminsi baturatura binyegeza abagwanyi baba mayimayi baherewe n'umunyekongo ngo agomba kubanyaga gatongo baguze. Muri kino gihe nyene urugo ngo akaba afungiwe mu gasho kari mu ikambi y'Imurongwe, inyuma yaho igipolisi kimukijije abo bagwanyi bari bagiye kumwica. Idonido na mugenzi wacu Emmanuel Niyongeko. Uwo muryango w'impunzi z'abarundi usaba gukingirwa ugizwe n'abantu 9. Muri kino gihe ubarizwa mu ikambi ya Murongwe mu gihugu ca Republika y'Intwara Rusangi ya Kongo. Amakuru dukora muri bamwe mu begereye uwo muryango avuga ko ugeramiwe cane n'abagwanyi b'abamayimayi baguma bawuhiga, aho mbere kuri uyu wa mbere bateye urugo rw'uyo muryango w'abarundi batwara serugo. Amasoko yacu amenyesha ko igipolisi ca Kongo cabimenye kiraheza kirakurikira abo bagwanyi gushika kimubatse, mu nyuma gica kija kumupfungira mu gasho k'igipolisi gicungera ikambi mu ntumbero yo kumukingira. Intandaro y'ihungabana ry'umutekano kuri uyo muryango nkuko tubandanya tubibwirwa n'amasoko yacu ni tongo uyo muryango w'impunzi z'abarundi waguze n'umunyekongo azwi ku izina rya Manyana. Ibyo naryo rikaba riri hafi y'ikambi y'impunzi ya Murongwe. Ku bw'ayo masoko uyo muryango wari warubatse muri iryo tongo uranaryimukiramwo uvuye mu ikambi ya Rusenda, hakaba hari haheze imyaka 2 uba muri iryo tongo. Amasoko yacu avuga ko mu nyuma nyene kugurisha iryo tongo yatanguye kubigenza ko ngo bikunde ari banyage, niko gukora ibishoboka byose kugira abomore. Aha uyu mubanyi w'uyo muryango arigana ingene uyu munyekongo yagumye ananiza abo barundi. Atsingitse umwana w'imyaka 14 ngo yamwivye muri yaridi n'ibihumbi 800. Baragendera ku gipolisi, abapolisi barahumviriza butinda wa mutama ahananirwa n'urubanza arahera, wa mwana baramufungura hari mu 11 kumwaka uheze. Amaze kubona ko bimunaniye kubomora uyu munyekongo yaciye aja guhera abagwanyi b'abamayimayi kugira batoteze bibaye ngombwa banica uwo muryango. Kuva kuri uyu wa kabiri rero haraye hahaswe kwicwa serugo. Uyu muryango waciye uhungira mu ikambi ya Murongwe ku gutinyira umutekano wawo nk'uko ayo masoko abandanya bimenyesha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abo bagwanyi b'abamayimayi bakaba bari basanze aho bahungiye bitwaje n'ibirwanisho. Ivyatangaje zimwe mu mpunzi kuko hasanzwe hari igipolisi. None ntibaje ku murango bafise n'inkoho 6 zose. Hari cyo babagize ngo kuri senere ngo nuko bafise inkoho nawe nta nakimwe babagize.
uyu muryango usaba ishirahamwe HCE n'ababishoboye bose kuwutabara kuko umutekano wawo ugeramiwe. Reka ubu naho dutandukire gisata c'indero aho ngo hagize iminsi hibonekeza ijuragizwa ry'abanyeshuri bariko basaba aho bokorera ibikorwa vyo kwimenyereza ivyo bita stage mu rurimi rw'igifaransa. Iyo aba banyeshure batankiwe burundu ngo babura inyishu y'amabaruwa baba bandikiye abayobozi baho bifuza kwimenyereza. Reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Abanyeshuri biga ku ishure ry'imyuga rikukira komine Rugombo mu gisata cigisha ibijanye n'umuyaga nkuba bavuga ko batabona uko bigiye kugenda mu gihe hasa nahageze ko batangura imyimenyerezo ico bita stage mu gifaransa batararonka aho bazoyikorera nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu mu Cibitoke. Abo banyeshure ngo baragiye gusaba muri Regideso mu Cibitoke bitwaje amakete bahawe n'umuyobozi w'ishure, ariko ubuyobozi bwa Regideso Cibitoke bukaba butabemereye ko bokoreraho iyo myimenyerezo. Aho bigeze abo banyeshure bakavuga ko bihebuye. Abanyeshuri kuruma ko barihebuye bariko bariyumvira mbega ko 28 yasa nahageze bazokorera hehe bizogenda gute gushika n'ubu rero bagiye kubaza umuyobozi ababwira ngo bimenye ahandi akababwira ngo azobajana ahantu muri centre professionnel y'ikarurama naho bakavuga bati tugiyeyo nta kintu tuba tugiye kuraba. Saho gusa abanyeshuri bagiye barahura n'ibibazo kuko nabo kuri lise ya Gatara mu ntara ya Kayanza bandikiye inshuro zirenga zibiri ubuyobozi bwa posita y'Igatara, ariko gushika ubu bakaba batigeze baronswa inyishu ibituma baca bacegwa kuja gutaratariza ahandi. Bari basavye kugira stage muri poste banditse amakete ya mbere nta nyinshi baronse, barandika n'aya kabiri nyinshi bigeze baronswa. Ateza kwishura imbere y'igihe kugira umenye ko yakwemereye canke yakwankiye kugira uje kurondera ahandi. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka Alain Sindabizi arongoye ishure ry'imyuga rikukira komine Rugombo kugira tubwire ico ariko arakora kugira ngo abo banyeshure baronke aho bimenyerereza. Reka tugumeho nyene mu gisata c'indero tubabwira ibijanye n'abarimu bo mu mashure yisumbuye batowe gukosora ikibazo cakozwe n'abarimu bo mu mashure mato mato basaba agahembo kabo ku munsi ugira kabiri bakoze. Abo barimu bavuga ko indwi zibiri zigira zirumane batararonswa inyishu y'ivyo basaba. Idonido na mugenzi wacu Ines Gakiza. Abo barimu bo mu mashure yisumbuye bakosoye ikibazo cakozwe n'abarimu mu mashure mato mato bavuga ko umunsi umwe bari bahawe wo gukosora ico kibazo utari ukwiye kuko impapuro zo gukosora zari zirengeye izo bari biteze. Abari barongoye ico gikorwa bakaba bahavuye babongera uwundi munsi nk'uko umwe muri abo barimu avyigana. Igihe bakoresha abarimu baza bo muri primaire urumva cakosoye abaprofeseri bigisha muri secondaire natwebwe, hanyuma rero ico kibazo bari bagiprevoye yuko bashobora kubikosora mu munsi umwe, numva yuko bahembye 14,400 ku munsi, ariko icyo kibazo basanga impapuro ni vyinshi cane bica bifata yuko babikosora iminsi ibiri samedi dimanche, naho nyene dutaha nk'isaha zibiri canke isaha zitatu z'ijoro kubera kari kenshi. Mu gihe abo barimu bari babwiwe ko agahembo kabo k'uwo munsi ugira kabiri bagiye kukaronswa vuba biciye ku biro vy'indero, bavuga ko n'ubu barindiriye amaso agahera mu nzira. Rero umunsi ugira kabiri dimanche urumva ntibari bateguye amafaranga yaho, rero gushika bavuga yuko ayo mafaranga bazocarungikira mu madekeye kugira ngo bace bayaha bari concerne, ariko indwi ziraheze zose ziraheze n'ubuye n'agaciro b'icyo kintu nta na kimwe barakivugako. Tubamenyeshe ko ako gahembo k'uwo munsi ugira kabiri w'ico gikorwa atana hamwe katanzwe mu gihugu cose. Inyuma y'akaruhuko gato turababwira ibijanye n'imibano. Intama z'ababa 10 ngo nizo zimaze kumenyekana ko zariwe n'imbwa zigerereza ku mutumba Kinyana muri komine n'intara ya Ngozi kuva mu ntango zino ndwi turimo. Abajejwe intwaro kuri uwo mutumba bahamagarira abanyagihugu kugira isekeza ryo kwica izo mbwa zitaratangura kwirara mu bantu. Reka inkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Muri izo ntama zisho n'imbwa ziyerereza indwi nizo mukuru umutumba Kinyana barenga ya Jean-Bert Kimas uko arindwi bazisanze zapfuye ku rugiwe. Izo mbwa zigenda ziri mu kigwi zikaba zitewe umutima uhagaze abanyagihugu baho kuko gushika ubu ataburamenya abanyenezo canke iyo zazananye. Amakuru ava muri komine Ngozi avuga ko abajeje intwaro ku mutumba Kinyana bamaze gutanguza isekeza ryo guhiga izo mbwa. Ivyo byo kuzica nivyo umutumba nyine mu Kinyana yari yasavye asaba imitumba abantu rubibe kugira ngo basasibirize abazice mugabo ntibirakorwa nta munsi barato
bashobora kuzihiga nyene ngo bazice uretse mu kinyana nyene zavuze ntahandi nduga bazivuga. Abajeje intwaro muri komine Ngozi basavye abatonzi mbwa bose kuzugarana kuko bazosanga yirereza bazoheza bakayifata nk'itagira nyeneyo. Mwomenya kaho nyene mu buraruko bw'igihugu hari haciye amezi abiri imbwa ziyerereza ziriye abantu batatu ku mutumba Muganza muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Zitatu muri izo mbwa zikaba zarishwe n'abanyagihugu bari mwisekeza ryo kuzihiga. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho kuri uyu wa kane amakungu yararamutse ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara y'igituntu. Uyu munsi ukaba ushitse mu Burundi hakibonekeza ku bwinshi abagwaye iyo ngwara. Mu ijambo umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije akaba ariko yemeza ko hari intambwe biboneka imaze gutegwa mu bijanye no kugwanya iyo ngwara mu Burundi. Muganga Sylvain Nzeyimana yaboneyeho akaryo ko gusaba abagwayi b'igituntu kugerageza gufata imiti neza. Mutega amatwi. Uyu mwaka w'2022 uyo munsi uhimbazwa ku civugo kivuga kiti dushire uburyo bukwiye umugambi wo kurandurana n'imizi indwara y'igituntu turokora ubuzima. Guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu n'akaryo ko guhimiriza abantu bose ngo birinde indwara y'igituntu n'ingaruka mbi zayo ku magara, ku butunzi bw'imiryango n'igihugu. Indwara y'igituntu ni indwara iterwa n'umugera, ikaba ikunda gufatira ahanini mu mahaha. Uyo mugera wandukira uvuye ku bantu biciye mu muyaga, no kuvuga biciye mu guhema, ukava ku bagwaye indwara y'igituntu atamitsi bariko barafata, biciye mu gukorora, mu kwasamura hamwe no gucira igikororwa ahariho hose. Nubwo tumaze gutera intambwe zishimishije mu kurwanya indwara y'igituntu, iyo ndwara iracabangamiye amagara y'abantu n'iterambere. Dufatiye ku biharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS, abantu bangana 9,900,000 nibo bagwaye indwara y'igituntu kw'isi mu mwaka w'2020. Muri abo 214 bakaba kandi bagendana n'umugera wa sida. Hano iwacu mu Burundi abagwayi bangana 7,215 gusa nibo bapimwe igituntu mu mwaka w'2020. Muri abo 4,396 bari bagwaye igituntu candukira, mu gihe abangana 559 bari basanzwe bagendana n'umugera wa sida. Tuboneyeho akaryo ko gutera kama abantu bose bafite ibimenyetso by'inkorora, ubushuhe hamwe no kubira ivyuya mu ijoro ko boshika ku mavuriro n'ibitaro bibegereye kugira basuzumwe bongere bavurwe indwara y'igituntu. Abagwaye igituntu nabo tubasavye kwamana ntaryo bitwararika gufata imiti neza nk'uko abavuzi babibabwira, kandi bafashe mu guhimiriza abafite bya bimenyetso by'indwara y'igituntu kwitura amavuriro n'ibitaro. Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA, ni kuri ano makuru ajanye n'amagara y'abantu turangirije ko ano makuru y'uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwese mwafashe akanya kanyu ko kudutega amatwi. Nkaba nshimiye kandi bagenzi banje Eloge Divin Remesha, Emile Nibasumba, Emmanuel Niyungeko, Josiane Muzaneza, Ines Gakiza, Eric Niyonzima n'abandi bose bafashije mu gutororokanya ano makuru, ntibagiye abo mu buhinga bw'ivyuma. Bob Rugurikana yabashikirije. Nkaba ndabipfurije kubandanya muroranirwa mu banyu no mu byanyu. Irindi sango ni ku munsi w'ejo nk'aya mango.